hagarara nawe wiyumvire inkuru y'ibunja n'igikwasi. Hagarara nawe wiyumvire inkuru y'ibunja n'igikwasi. Igikwasi kibonye ko kiri bubunwe n'ibunja rikazahora rigisuzugura, nuko rigira inama yo gusaba umuntu akiruka nkamuruhira. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye hose, abari mu gihugu c'u Burundi, abari mu gihugu c'u Rwanda, abari muri Europe, muri Amerika ndetse n'ahandi mugabo bashobora kutwumva biciye mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaramukije cyane, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu kuri Eco Recycling Network. Ku batanzi canke kuri bashasha, jewe ni Shanera Mukerabirori, umushikiriza biganiro kuri Eco Recycling Network. Abataragira sabone nimugire sabone, kandi mwongere mufyonde no kuri kajya kantu k'agakengeri munsi kugira ngo muactive ama notification muze murabona ibiganiro tugenda turashirako buri gihe. Kaze rero kandi mu kiganiro cacu kuri ino chaîne yacu ya YouTube tubashikiriza ibiganiro bijanye na environnement, donc ingene twokingira ibidukikije, ingene twokwirinda ingwara ziturutse kw'isuku rike, kandi tukongera tukahimiriza abantu ko boza barata imicafu mu bibanza vyabigenewe. Apana kuba uri mu muduga wiyunguruje ugacisha igishishwa c'umuhwi mw'idirisha ugaterera mw'ibarabara. Oya, iyi chaîne YouTube ihari kugira ngo itwigishe ingene tubungabunga ibidukikije, ingene tubungabunga amagara yacu, ingene tubungabunga isi yacu. Ibidukikije nivyo bitugize muri rusange, abantu tugenda n'abantu tubana, ibiti, ibimera, ibintu byose bituma tubaho ni ibidukikije. Rero ibiganiro tubashikiriza ni ibiganiro ngirakamaro cane ku magara yacu, ku buzima bwacu. Niyo mpamvu atakunegirija, nimufyonde kuri sabone vraiment kugira ngo ibiganiro ntibizoze birabacika. Twige kugira isuku, twige gufata neza ibinyabuzima vyacu kuko nibwo buzima bwacu muri rusange. Muri kino kiganiro tuza kwibaza utubazo tubiri tworoshe. Ibidukikije ni iki? Mvuze ibidukikije wo kumva iki? Iyo mvuze ibidukikije twumva ibimera. Mu bimera harimo ibiterwa dutera, ibigori, ibiharage, hakaba hariho n'ibikoko vyo mw'ishamba, n'ibikoko abantu bashobora gutunga. Amazi hariho ibiyaga, hariho inzuzi, hariho ama ocean n'amamer. Turavuga kandi klima nayo iri mu bidukikije. Turavuga kandi umwuka, l'air, nawone uri mu bidukikije. Mu bidukikije kandi turafisemo n'isi, hariho isi ndimwa n'isi abantu tubayemo. Ivyo vyose ni ibidukikije. Hariho n'ibindi vyinshi. Ibidukikije ni ikintu icarico cose mu bisanzwe. Akandi kabazo ka kabiri, abantu tubanye gute n'imicafu? Eske imicafu tuyishira mu kibanza cabigenewe aho tubaye? Turafise amapubere? Eske dufise pubere zingahe? Ubwo ntidufata imicafu yose iyo yakavuye ikagira yose tugashira hamwe tugapoperanya? Ntidufata amaplastike, dufata amacupa tugafata n'ibintu twaharuye byose tugacanga? Ibyo byose birica isi mu gihe babijanye ahantu hamwe bakabirunda.
birica isi. Ivyo nivyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro, turabe ingene abantu twokwadopta iyindi ngendo yo gukingira ibidukikije, tukaraba kandi n'ingene tuza turabika imicafu neza, tuyishira mu kibanza cagenewe kujamwo imicafu. Ku rugo umuntu akaba afise amapubere 3, akavuga aya niho une icupa rimenetse nzoshira ngaha, plastike amafodoka iki n'iki dushira ngaha, ibintu twaharuye, ibiharurwa, ibintu ivyo arivyo vyose bishishwa dushira ngaha, ibibora n'ibitabora ntibije hamwe. Ikindi kintu kandi, ikiyaga cacu Tanganyika tugifata gute? Turagikingira, kariho hava amafi meza, amafi atuma par exemple igihugu c'Uburundi kimenyekana. Amafi yacu yaragabanutse kubera iki? Ikiyaga cacu ntitugikingira. Amazi y'ikiyaga Tanganyika yarononekaye kubera imicafu, ntitugikingira, ntitugifata neza, kuko Lac Tanganyika iri mu butunzi dufise mu Burundi cane cane. Ntimutangare ndiko mvuga Uburundi cane, iki kiganiro kiza kwibanda cane ku Burundi, tuza kurabira hamwe cane aha mu Burundi ingene abantu dukingira ibidukikije n'ingene imicafu tuyishira aho yagenewe. Inzego nyinshi z'igihugu bama basemereye ingene dushobora kubungabunga ibidukikije. Aho ndavuga ubushikiranganji bujejwe gukingira ibidukikije, mu mashure, amaradiyo ndetse n'abantu bose bakunda igihugu bama baduhaye impanuro ingene dukingira ibidukikije. Icambere, ingene dushobora gukingira ikiyaga cacu Tanganyika. Twese dusanzwe tuzi ko ikiyaga Tanganyika kidufitiye akamaro kanini cane ku bintu bijanye no kudukwegera imvura, kwega imvura, ingene dushobora kuronka agafi tukafungura neza, proteine. Kandi nko muri bino bihugu vya Afrika y'ubuseruko turazwi cane ku kintu kijanye n'umukeke, ikintu kijanye n'umukeke plutôt. Umukeke waranditse amateka mu bindi bihugu. Ikiyaga cacu gifise umukeke uryoshe, ariko ntituzi kugikingira. Uti gute? Tuzana amaplastike tugatererayo, tukazana amavere tugatererayo, tukazana ibintu ivyo arivyo vyose bitabora tugatererayo, tugahonya ibinyabuzima. Ifi ntishobora kurondoka mu gihe zibayeho nabi. Ku bushakashatsi bwagizwe, ubuye nombre y'amafi yahora aboneka siyakiboneka, nico gituma nk'ababa muri kino gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati babona igiciro c'amafi caduze n'indagara kubera ntizikirondoka, zibayeho nabi mu bisanzwe. Abantu bagendayo bakituma mu kiyaga. Ikiyaga usanga gikikijwe n'imicafu n'imyanda. Tutitayeho ikiyaga cacu kizohona, nibwo butunzi dufise. Reka tuje mu ngo zacu. Imicafu tuyibika hehe? Eske tuyibika aho yagenewe? Tuyita aho yagenewe? Reka duhere ku bantu biyunguruza, abantu biyunguruza. Bama basemereye kandi ko iyo wafunguriye ikintu mu muduga uri kuriyunguruza kizira gucisha ikintu mw'idirisha ngo uterere hasi. Amabarabara leta yaratuzaniye amapubere, urenganye urashobora guhagarara hari pubere ugatererayo umucafu, mugabo mw'ibarabara oya. Ariko abantu benshi ntibabitahura, umengo ntibibaraba. Reka tuje mu ngo zacu. Imicafu eske tuyishira aho yagenewe?
turayivangura, turayicangura, ukavuga nti amaplastike ndayashize mu igunira ryayo, amavere ari nk'amavere cyangwa ibicupacupa ndabishyira mu igunira ryayo, hama ibishishwa canke ibiharugwa navyo nkabishira vyabo. Mu bisanzwe nshatse kuvuga ko ibibora n'ibitabora ntibikwiye kuja hamwe. Uwo mugambi turamaze kuwushikako. Rero nagomba kubabwira yuko ico kintu ari ciza cane, yuko twoza turavangura imicafu, ibibora n'ibitabora bimwe bimwe tubishira ku ruhande, kuko ibibora bishobora kutugirira avantage, bishobora kuvamo ama opportunité menshi, bimwe bigafumbira isi, tukaza turajana mu isi ndimwa dufumbira. Hama ibitabora navyo bikazohingurwamo ibindi bintu, bishobora kuvamo ibindi bintu tutari twiteze, ibintu vy'ivyuma vyaheze, ibintu n'iki, ivyo vyose barabihinguramo ibintu bikavamo ibintu bifise akamaro. Ni muri iyo ntumbero rero yo guhimiriza abantu cane cane mu gisagara ca Bujumbura, kuko niho hari abantu benshi, ko twokwijukira uwo mugambi, ndetse ntibagiye n'abari mu gihugu hagati, tukaraba ingene tuza turata imicafu aho yagenewe, tutangure kugira amapuberi, kuko no mu gihugu hagati usanga ata mapuberi bafise, ibintu byose bata mu murima, ibibora bata mu mirima, ibitabora bata mu mirima. Nibaza yuko atari vyiza cane. Ingorane zo kudakingira ibidukikije ni nyinshi cane. Hariho ingwara, hariho za malaria, arya amazi tumena impande y'inzu arazanamo udukoko, utwo dukoko tukazanamo imibu, usanga za malaria tutavanako. Hariho igituntu, hariho korera, hariho amacinya, usanga abantu benshi barwaye amacinya batabizi. Rero dukeneye gutera imbere ntidukingire ibidukikije, dukeneye amagara meza ntidukingire ibidukikije. Twotera imbere gute? Twamira mu ngwara, twamira mu ncanco za buri mwaka zo kurwanya ingwara zose kw'isuku rike, kandi byose tubigira tubibona. Yo kuzotera imbere tuzoguma twivuza, abandi nabo bariko baratera imbere, abandi bariko barakora ibikorwa biteza imbere igihugu cabo, natwe turiko turivuza. Rero gukingira ibidukikije nibwo buzima bwacu, nico kintu ca mbere co gukora ku buzima bwa buri muntu uwo ari we wese no ku buzima bw'igihugu. Rero twese hamwe dukingire ibidukikije, dukingire isi ndimwa, dukingire ibikoko, dukingire ikiyaga, dukingire inzuzi, kugira ngo tugire ubuzima bwiza, igihugu cacu gitere imbere. Gukingira ibidukikije umushinge w'iterambere ibihe byose. Twese hamwe duharanira agateka k'ibidukikije n'ibinyabuzima muri rusange. Ndashimiye cyane abankurikiye muri kino kiganiro, abafise ico baterera murahawe ikaze mu makomantere, ivyiyumviro vyanyu navyo turabikeneye. Ibisigaye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibazigame. Bye. Hagarara nawe wiyumvire, inkuru y'ivunja n'igikuasi. Hagarara nawe wiyumvire, inkuru y'ivunja n'igikuasi. Igikwasi kyahuye n'ivunja, kiraigwira kiti nutava mu muntu ndaguhandura. Ivunja riragisubiza kiti nono, sikya gihenari umugera. Gikwasi cyumvise bikomeye, kiriyumvira kirangije gisubiza ivunja.
kitimporana ibisubizo. Hagarara gato, hagarara nawe wiyumvire, inkuru y'ibunja n'igikwasi. Hagarara nawe wiyumvire, inkuru y'ibunja n'igikwasi. Igikwasi kibonye ko kiri bubunwe, n'ibunja rikazahora rigisuzugura, nuko rigira inama yo gusaba umuntu, akiruka nkamuruhira, akirugiramo ivunja ribesha, ko ritewe n'ibikwasi b'isi yose. Umuntu ateye intambwe ya kabiri, ivunja rivuza induru ritangira kwiyambaza, igikwasi ngo nikize ritabare. Hagarara nawe wiyumvire, inkuru y'ibunja n'igikwasi. Hagarara nawe wiyumvire, inkuru y'ibunja n'igikwasi. Igikwasi kiraseka kiti wajaga, wibesha ubutwari banza uhagarare. Umvera vunja ryari ryarabyariye, mukirenje n'amanosi ugutera. Akamo urusaku ruzura isi urwembe, ruyumviye ruza rwiruka gutabara. Ivunja ritihera ruhande unkatagure, paka unjejeje ku iherezo. Nuko ivunja rifata gutwa mwanzuro wo kutazongera gusuzugura igikwasi ukundi. Ubu magingo ya nawe